Ubwo bukene bw'igitoro co mu bwoko bwa essence bwabaye indase mu ntara ya Muyinga buvuga kuva ku munsi wa gatanu w'indwi heze arico gitoro giheruka kuboneka nk'uko bamwe mu banyagihugu ba mu gisagara ca Muyinga bagani na RPA babivuga ku bituro bine vy'ico gitoro biri muri ico gisagara nta na hamwe kibarizwa abo bangamiye cane nabariha amafaranga yo kwiyunguruza kuko ibiciro bitera bimurengera. Byasubiriye kugorana kabisa. Amazuta arahari, essence iheruka kuboneka ku munsi wa gatanu mw'ijoro yaciye inahera kabisa ubwo nyene. Ubu nyene amasitasiyo yose arumye uko arane hano mu gisagara ca Muyinga. Basona ku mashuri cyangwa batonda ku buzi bakenera kwiyunguruza bisaba yuko baca batanga amahera menshi bikadukomeretsa gose mu miryango. Ico gihe rero ibiciro vyo kwiyunguruza bica bizimba gose. Naho biruka ico gitoro co mu bwoko bwa essence kuri magendo kiraboneka ni mu gihe abakidandaza benshi ari abakinyegeza mu mazu yabo mu gihe cabonetse canke kikazana gikuye hafi y'umupaka ikabanga mu gihugu ca Tanzania nkuko bibandanya bivugwa n'abanyagihugu. Igitoro kije baracihutira kukisakuranwa bakakibika mu mazu. Iyo hamaze indwi kitaje ku masitasiyo baca batangura kukinyegururayo bakakidandaza. Nk'ubu hariko haradandazwa igitoro bari baranyegeje ariko iyo bibandanije baca bagenda muri Tanzania ayikabanga ni hafi y'Umuyinga bagaca bakirangurayo abandi barakikenera bakaca baza barakigura rero ku mahera azimvye 10,11 ibuni yuzuye essence. Ivyo biruko mu gihe na bamwe mu badandaza b'ifungurwa vya nkenerwa baca bikika mu kiza mu kuduza ibiciro bagasaba nyabo na leta kwikubita gashi igashira mu ngiro ivyo yemereye abanyagihugu mu gutorera inyishu ico kibazo c'ikena ry'igitoro mu gihugu.